ndagukunda. Yes, ndabazaniye content kandi. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Avant de gagner la guerre extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. Nguma ndababwira kano kantu ndiko ndanywako harimo imitaye NATACHA ngenda banka. Bimeze gute rero? Imbere yuko nza kugaruka ku rubanza rwa SIMBIZI wa SEMAVUMBA, kabisa gwa rubanza rurishe. Bana urubanza ruryoshe. Abantu bariye barahaga, baranywa izindi barasiga. So imbere yuko nza kuvuga kubyajanye kubyaranze urubanza rwa SIMBIZI wa SEMAVUMBA, reka manze mvuge ivyo NATACHA ngenda banka, la boss la déléguée yo nitazirano je namutazire nka Starboy the Sheep. Nabonye umenga no mwita umuderege w'aba artiste bacu bo mu gihugu cyacu Burundi. Je nama ndababwira uno musi SIMBIZI wa SEMAVUMBA nimba yakorewe bino suko akunda NATACHA. Bavuga ati nuwanka urukwavu aremera ko gwiruka. SIMBIZI ni umwansi w'urukwavu. Reka nituvuge ko ari umwansi. Ntago ari inshuti y'urukwavu. Ariko arazi ko urukwavu gwiruka rukanyaruka. Nimwe mu majambo novuga yuko yavuze muri interview iri hano yakoze kuri Magic Channel TV. Biza gutuma NATACHA ngenda banka abona interview yakoze aravuga ati wewe kubutinyutse ukavuga ukuri. Kenshi abantu bavuze ukuri kuri NATACHA hari abaja muri commentaire bakamutuka bakamubwira nabi kandi avuze ukuri. Cyanye acavuga ni majambo avuga ati nimba uvuze neza NATACHA wemere yuko muri commentaire uza gutukwa. NATACHA ngenda banka kuno munsi yatanze miliyoni zibiri. Nama ndababwira ikintu ciza ari ciza urakivuga. Yari mariage ya SIMBIZI wa SEMAVUMBA. NATACHA yemeye yuko azomukora amateka SIMBIZI wa SEMAVUMBA ku munsi wa mariage yiwe. Ino sanamu ndibaza ngaha murayibona mwese. Ni sanamu yerekana SIMBIZI, Maître Muvayo Jean, NATACHA ngenda banka ndetse na Madamu Ineshi wa SIMBIZI wa SEMAVUMBA umupare nigire. Ngira mvuga iki rero? Imbere yuko nza kuvuga ivyo vyiza NATACHA yakoze kuko yabikoze nitwo biharura ivyo maze kudukorera ni byinshi cyane. Reka ndaguhe example. Hari umuhungu asanzwe acapa abantu na cyane akunda gucapa abastare. Baramuhenda abantu baba batumiye abastare hano mu Burundi ngo ni mucape ngo Debene ngo yaje, ni mucape Rayvan yaje. Na munsi NATACHA ndumva yemeye inoti ntayitange. Urumva? Ngarutse kuri ico kintu kubera iki? Debene yemereye amafaranga umutipe yitwa Landry asanzwe acapa muri conference de presse yamucafye Tiger ari kumwe na Pamela ujya mukunzi wiwe. Debene amwemerera amafaranga atari make. Ayo mafaranga ari yamuhaye. Ejo bundi Rayvan araje mu gihugu cy'u Burundi wa mupeti nyene aramucapa. Rayvan amwemerera ati ndaguha imiliyoni 5 z'amarundi. Nta n'ikingorongoro yamuhaye. Sasa ari kintu mutaramenya mwebwe. Bari abatanzania barabesha ngo bafise amafaranga ba Diamond ba Rayvan baje mu Burundi bagashaka gutwika amafaranga kuko barayafise. Ariko kugira umutima wo kuyatanga nico kigoye. Kandi baje bahungu bo muri Tanzania bakunda gushusha imbuga bagatwika kugira ya muri Tanzania bumve yuko bakoze vyiza. Cha wibaza nimba ujya mu Petit Landry iyo bari umuntu ashaka kuvuma kuri social media akabivuga kiriya gihe Debene avuga ngo bamwivye telefone atari bamwivye mama wanje, akavuga ati Debene nta mafaranga yampaye vyari kugenda gute. Bano ma artiste baraza mu gice cy'u Burundi bakatubesha mara ngo umuntu yamucafye ngo amwemereye miliyoni mara ibi nibiki duheruka ari foto gusa, ifoto niyo bamuhemba. Kiya kintu yacafye ko umuntu yakirisha amafaranga rijya rangi yakoresheje amafaranga buri kimwe cyose yakoresheje amafaranga. NATACHA turamaze kubona abantu benshi bamucapa kandi abo bose bamucapa
yama bahe kantu bita agashiruka bute. Ego ireve umuntu abagucafye n'abagucafye kugira aronka amafaranga. Aba yabikoze nka bonus kwera avuga ati uyu muntu ndamufana. Sivyo? Uyu ni Natasha na Ines wa Simbizi. Ubo wabikoze uvuga ati uno muntu ndamufana reka ndamucape. Ariko mugihe wiyemeje agaciro kabute ntugatange guys. Ariko Natasha ngenda banga yama yabikoze baramucapa akaba agashiruka ntaba bahemvye mu bisanzwe. Nubwo twabonye Natasha ngenda banga abaha amahera aruta Valeri ivyo bakoze. Twarabonye umuntu yamuzaniye inkoko. Ndagisubira inyuma gato kuri Club de Lac Tanganyika. Uwo muntu yamuzaniye inkoko. Yaciye amuha amahera yo gutunga izindi nkoko nyinshi cyane. Donc nta nubwo kurishe ya nkoko ararengeje ko guhaye n'umutaho zo gutunga mu buzima. Kino kintu nakibonye no munsi. Ngenda kwereke video. Yagiye si vya bindi vy'abatanzania acavuga ngo ciyansubiza ngo ugire ki system. Oya. Amafaranga yatanze yaje yihuta kwera ko Natasha ngenda banka yarasangwa afise urundi rubanza rwa petit frère mengani petit frère mbatari mu mutonya wo mukobwa yagize diplome. Urumva uramubona Natasha ndacisha mwaka video urabona ukuntu aza nk'umustar uramubona aduga nk'umustar pana bya bintu dugumenge aje arasisimuka abantu bose bagakoma induru. Uramubona Natasha kuba bodyguard ajya pembeni landry promoter nawe mbona ari yashise bodyguard ga urumva uramubona Natasha mere yatangiye kumugaragaro muri envelope 2 millions francs. Nta hantu yarimye ntiyagiye koza amasani muri Club de Lac, ntiyagiye kugorora impuzu bitambara muri Club de Lac. Ukarusi miliyoni muri Simbizi yakoze nta na kimwe yakoreye Natasha Simbizi. Ariko yamutereye twabonye no kuri Edison yahoze yarabikoze. Natasha avuze ati no munsi ngo bamwitara mariage. Thank you. Sinaje kuririmba ariko ndaravuga cyane. Abavyeyi mumeze neza. Nariya. Murabuze muri yumvira barundi tukunda ivyi wacu. La mariage. Rero nanje razanya agakado. Gato juste derrière. Igahanyene yavuna go inka aravuga 2 millions francs. Imiliyoni 2 ntaco wakoze nta sani wagiye koza muri Club de Lac. Nta mucanga wagiye gusukura hariya anyo kuri beach ya Club de Lac. Uronse miliyoni 2 bagutereye muri fete. Yafashe igitoro ciwaza n'imodoka ikaze azana n'ababodyguard bambaye amakostime. Ababodyguard nabahembwa nabarihwa bakorera ku masaha atashe mwijoro arakubwira ati narantre busiku nilipe taxi. Si urumva renda kubwira ikintu kimwe rero tureke kuba tubona ivyi wacu bisa neza tugombe kubigayisha tugombe kubivuga nabi ki naka kavinyu ndiko ndanywa muri ayo mahera miliyoni 2 kwera ko nibaza ko kavuye muri ziya miliyoni 2 nibaza ko kakavinyu ko bakari murumva. Tureke rero ibintu vyiza reka tubivuge. Bantuka Natasha ngenda bankamaze gukora byinshi bitandukanye. Abanyamahanga baraza mu Burundi bakemerera abantu ibintu muga ntavyo bakora ariko umurundi wacu arabikora. Kubera iki tutomuvuga? Kubera iki tutomuvuga ko ari umuntu muzima mu gihe umurundi wacu yo babikoze? Kubera iki tutobivuga mu gihe umurundi wacu yarabikoze? Nini kintu nkunda kuri Natasha ngenda banka ni umuntu vraiment agaragara nk'umu artiste. Nta mwigeme hano mu Burundi dufise nka Natasha. Ni mutekane nta mwigeme turaronka mu Burundi nka Natasha.
Siniko ndamushimagiza ahora yabaza kumbwira ngo ndiko ndamusega ndiko ndagiye none hari amafaranga yampaye ko ndiko ndamuvuga nta mahera yampaye ariko Natasha n'umuntu afise security nziza ajura abona ko ari umu artist ari umuntu wari we safa kumwegera iki nta kajagari kabaga hari afise urazi ko dufise dossier yaragiye arasubirirwa hazano yaciza n'undi muntu akazi yaciza n'undi muntu akaze barambara neza bakabegwa ama costume iki usanga ari abantu basa neza cyane ariko hari aba artist usanga afise umu bodyguard usanga yambaye kirato kimeze guca carapinze ariko nibaza yuko ni etape par etape no musafise ufise ikimeze uko unye ejo azuba afise umeze neza ni yatera imbere sivyo uko biri kose rero igihari dukunda ivyiwacu Natasha nukuri kw'Imana wubahwe je naco mfise ndenza kuko narenge miliyoni 2 ugafata deplace mukaja kwa simbizi yakoze iki hari sani yogeje muri club dirage nuko yakoze vyiza so guys dukunda ivyiwacu kwereka ivyiwacu kwera ko ivyiwacu ni vyiza cyane kuba Natasha yabikoze ni nkuko abandi tukubona bakabikora nurubanza nuvuga ko gwari rumeze neza gwasa neza twabonyemwe n'aba artiste batandukanye ugerageje kuraba ino sana murabona ko na D1 yari yashise mu kibanza ari sana mufise ngandi kumwe na D1 ari sana mufise turi kumwe turaba artiste urabona Masterend Starboy Randiri Promoter Simbizi Obelix Arnovice Passier Store du Centre Muvayo Madame wiwe urabona ko DJ Daddy Alan Ndundi D1 urabona ko byari ibintu bimeze neza kwa twagiye gushigikira umuvandimwe nukuri ko Imana je nagiye muri mariage ya Simbizi mvuga ati ko iza kubamwo ibisanga apare yuko yagize ikibazo kuri bata imodoka yiwe ikahapfira bakamukongera nukuri ko Imana Simbizi aratangaje imodoka ibaze yarimwe abamarene hari imodoka ikazirenze mugabo wewe yagiriye muri aka kaduga ciwe aka ka starlete no kuri eta civil abandi bagiriye muri nziza we yigira muri ino starlete nukuri ivyabaye kuri Simbizi je narinzi ku rubanza rwari rwa Desa decoration yari nziza nukuri ko Imana twafunguye inyama twafunguye nukuri ko Imana byari bimeze neza a 100% nta banakoze na live music mu rubanza muri reception urumva byari ibintu bimeze neza tumenyereye imanza zo hano mu gisagara cya Bujumbura gukubita amazi ukabutasha muga nkaje kwera sangwe ndi celibatere nari umuceri ndahanga ndaginyama Natasha ninda yavyimvye nyene mvuga ati reka naye muhira njyame Natasha avuyeyo ebana metre muvaci yamufata ati guma ngaho tujya gafoto barajya gafoto avuye nabandi baci baboneraho kwiyemeza ibintu twabonye gasto sindimwo amwemerera drone murayibona ica hejuru so byari ibintu bimeze neza rero respect kuri Natasha ngendabanka ndanabibutsa neza ko afise igikorwa ca La Boss Party nibaza yuko buri kimwe cyose muzobimenyeshwa nibaza ko Natasha ngendabanka azobipostinga tubibone hama tumufashe kubisharinga kubera ko byose ni vy'igihugu ni vyatwese gwa rubanza rubereye ijisho rumeze neza gwa Simbizi wa SEMAVUMBA respect my bro na Natasha ngendabanka reka ndagushimire ku gikorwa wakoze nawe ukundwa na bose kandi sikuvuga yuko uwankwa atanakimwe abazi uwankwa ahubwo abarenze rego ronse abantu bakwanka kenshi uburenze kenshi barakonze kuvuga ati utararonka amafaranga ufise abansi bake kubera ko none umuntu yokwanyira iki akwanyira ubukene bwawe ariko kenshi umuntu aronse amafaranga akagira n'umutima mwiza abansi baraba benshi kubera ko arababona yironkeye amafaranga bakamufuhira yiririye akanyama bakamufuhira afashe ijuri bakamufuhira so kenshi rero umukene agira abansi bake mugabo iyo umaze gutera imbere kenshi uragira abansi benshi kubera ko iyo umaze gutera imbere bari abantu waho rusaba bifuza ko kwamubasaba kandi bidakunda so reka tuvuga ati respect kuri Simbizi wa SEMAVUMBA respect kuri Natasha ngendabanka byari ibintu biryoshe bimeze neza guys byari biryoshe vraiment ndafise nagasanamu ngano zenya gasto sindimwo ari kugira icavuze kuri Simbizi gasosi nimwe babivuze neza ngo bavuga ngo ufise nk'umukobwa ngo afise ukuboko kwamugaye bireke urukundo ntirucagura none mwe mufise ikibazo giki guys mufise ikibazo giki
So Natasha Ngendabanga boss party vuba iraje very soon nibaza yuko byinshi tuzobimenyeshwa. Natasha Ngendabanga amaze gushika mu gihugu ebana ngo stoke ivyangwe impuzu zo kwambara nuko afise n'igikogwa gishasha ari mu gushira hagaragara. Turamaze kubona amasanamu novuga yuko yagiye aragereranywa ku masanamu twabonye kuri Menya Frere bavuga ati iyi ni ubona ari yahe nziza. Amasanamu meza cyane kandi impuzu zizimvye atanu umwe aranazambara hano mu gisha cy'u Burundi. Uko biri kose nibaza yuko byinshi tuzogenda turabimenyeshwa. Yo ni Natasha Ngendabanga umwe mu ba artiste dufise bafise korabo nyinshi hanze y'igihugu. Niwe wa mbere hano mu Burundi. Umuntu yakoranye na Fari Pupa. Ninde arakorana n'umusani nka Fari Pupa no mu Burundi? Nawe. Ariko nibaza yuko bazoza nituvuze ngo nibazobaho kubera ko hari abaririmbyi benshi bariko barakora kandi bazi no kuririmba urumva. Kandi vyose ni gushira Imana imbere. Kabisa. Yes man, bahezagire cyane mwese ko muradukurikirana. Amazina njye Starboy the Ship. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. So higikiri kuko bica kuri Star TV nivyo tuba twifuza kuko ndi kuko bica kuri Star TV kuko tubaye kubera mwebwe mwe mudukunda mwe mudushigikira. Ni Natasha Ngendabanga mumushigikire. Natasha burya hanye ntari bigiwe cyenza mona posting utuntu n'umuntu akunda gutwenga n'umuntu akunda guposta ibintu bitandukanye. Sha jewe umuntu sifana Natasha ngo ni kubera ngo iki niki ngo twahuriye kuri ibi nuko nza ari umunyabikogwa numukozi la déléguée des artistes burundais numukozi niyo mpamvu je ndamushigikira sindamushigikira kubera ibindi nuko nzi ari umukozi kandi ari umugira neza ari umunyakigongo n'umuntu yitaho buri umwe wese atacaravye kandi abantu bose afasha ntafasha ngo nabi wabo gusa afasha biwabo buri murundi wese nabi wabo byose bimeze fresh. Alright, Imana ibahezagire ndabakunda cyane.